Mwiriwe mwese bakunzi ba Burundi News Publication, ndabahaye ikaze muri ca kiganiro canyu ijambo rya jambo mu buzima. Ndizeye ko muri benshi mumerewe neza muteramya hiwanyu murindiranye igishika ijambo rya jambo mu buzima. Uno munsi ndi kumwe na Patiri Arcade. Ndagwaye mwiriwe Patiri. Mwiriwe neza. Ko turegereza buke buke umunsi wa Noel n'ijambo ry'Imana tubwira ibijanye ni tegurwa yivuka rya Yezu. Tuja kurisoma muri Luka mu kigabane ca mbere kuva ku murongo wa 39 gushika ku 45. Muri rya minsi Mariya arahaguruka agenda yihuta mu misozi aca mu gisagara ca Yuda. Ashitse yinjira mu nzu kwa Zakariya aramutsa Elizabeti. Elizabeti ngo yumve indamutso ya Mariya, umwana arakakaza mu nda. Elizabeti yuzuwe na mutima mutagatifu aca arikamaza ashijwe hejuru ati, mu bagore warahezagiwe kandi n'umwana wibungenze arahezagiwe. Mbega iryo teka ry'uko nyina w'umukama wacu nyina w'umukama wanje aza kundamutsa ndaritewe n'iki? Mbaye ncumva amajambo y'indamukanyo yawe, umwana afise arakakaza mu mbanye, akanyamuneza kariko karamusya. Eka urahiriwe wowe wemeye ko iryo watumako n'umukama rizotaha. Mariya rero aca avuga ati, umutima wanje uraninahaza Imana, umushaha wanje warahimbawe n'Imana yo mushaha wanje, kuko yibutse umuntu we muto muto. Ubu abantu bose bazonyita muhirwe, kuko rugira byose yangira ibitangaza, izina ryiwe niritagatifu. Agira ikigongo bamubaha bose, abavyeyi n'abana. Yerekanye ico ukuboko kwe gushoboye, asanze abeza n'umutima wishima. Yarakuye ku ngoma biganje, yimika bato bato, abashonje yabahagije ibyiza, abakungu nabo baronka ikazira yoye. Yarabungabunze Isirayeli umusavyi wiwe, yibuka ikigongo ciwe, nk'uko yari yavyemereye abasokuru bacu ko azotabara Ibrahimu n'akabuto kiwe imyaka n'imyaka. Araheza Mariya agumana na Elizabeti nk'amezi 3, hanyuma arataha imuhira. Muri iyi nkuru nziza turiko turumva umukenyezi yitwa Bikira Mariya agiye kuramutsa mwene wabo, bavuga ko ari mwene wabo yitwa Elizabeth. Ashitse aramukije ubundi ngo umwana agahagaza mu nda. Ku bantu bibungenze umenga nibisanzwe iyo umuntu amerewe neza n'umwana ari mu mbanya aramererwa neza, kubera iki babifata nko kumenga ni ibintu vyari kwandikwa bidasanzwe. Ijambo ry'Imana ryari ribeye kwandikwa kuko si inkuru isanzwe. Si inkuru isanzwe kuko uru rugendo rurafise ico rutwigisha, kandi nogira nti ni Imana iri kwiragendera abantu. Imana muri Bikira Mariya igendera abantu muri Elizabeti. Yohani Batista na Yezu bagahura bakaramukanya igihe abavyeyi babo baramukanya. Novuga nti abisi n'abijuru bagahura bakaramukanya. Bikira Mariya yarahejeje kuronka intumwa idasanzwe. Umumarayika Gaburiyeli amusanze iwe ariko arasenga, araheza aramushikiriza inkuru ivuye mu ijuru, aramushikiriza ubutumwa atumwe n'Imana. Bikira Mariya arabwakira, arabwemera, ati jewe ndumusavye w'umukama nibe nk'uko bivuze. Hama wa mumarayika aca arigira. Muri uwo mwanya nyene Bikira Mariya aca arahaguruka ngo agenda yihuta, agenda agana kwa Elizabeti. Uko guhaguruka rero akihuta akagenda agana Elizabeti amushiriye iyo nkuru nziza yabwiwe n'umumarayika, ni ikimenyetso cy'uko adashaka kwigungana iyo nkuru nziza, ashaka kuyisangira n'abandi. Ingene Elizabeti nawe azoyakira n'ingene azobimenya twavyumvise ko mu nkuru nziza Elizabeti
ntiyarindiriye ko Bikira Mariya amubwira ikimuzanye, amubwira inkuru umumarayika Gaburiyeli yamushikirije. Ariko tukiri ngaho uho gufata ingingo yo kuja kumuramutsa, umenga hari ahantu bavuga yuko mu vyo umumarayika yabwiye Bikira Mariya yamubwiyemwo ko ngo na mwene wanyu ari bungenze, yaramushiriye inkuru zisha nk'iyaragiye guhinyuza arabe kumbure ivyo umumarayika yamubwiye ko ari vyo kugira aheze yemere n'ivyiwe. Hariho abo mu kuzirikana iri jambo ry'Imana twumvise bagomba kwerekana ko Bikira Mariya agiye guhinyuza ko ivyo umumarayika yamubwiye ari vyo. Twoca tuvuga ko Bikira Mariya yakekereje. Bikira Mariya ntigeze akekereza, hoje yavuze ati reka nje kuraba by'ukuri ko ibintu ariko arambwira ari. Bikira Mariya ntiyaragiye gutohoza. Bikira Mariya ntiyaragiye kuraba ko ivyo umumarayika yamubwiye ari vyo, abasanze atari vyo acavuga ati nivyo yavuze kuri jewe ntibizoba. Kuko Bikira Mariya yari umuntu wo kwemera, yemeye iryo umumarayika avuze akibimubwira, ati jewe ndi umusavyi w'Umukama nibibe nkuko ubivuze. Umumarayika aramuhaye ikimenyetso ati na Elizabeth inshuti yawe ari bungenze. Uku kwezi ni kwa gatandatu. Ntagiye rero agiye bwa mbere guhinyuza, nyabuna agiye kugira ngo basangira ku kanyamuneza. Agiye kandi kugira ngo amufashe kuko yarazi ko ashaje, hanyuma ari bungenze, ageze ku kwezi kwa gatandatu, arakeneye kimuba hafi, arakeneye kimufasha. Atwawe rero n'ivyo bintu bibiri, gusangira ku kanyamuneza no kugira ngo amunganire, amushigikire muri ivyo biringo arimwo bidasanzwe. Ico tubona ngaho bwa mbere nuko Bikira Mariya yari yatahuye umugambi w'Imana kuri we. Yari yatahuye ubutumwa Imana igomba kumutuma. Iyo rero umuntu yategereye agatahura ubutumwa bwiwe, nihaheza agahaguruka akarangura ubwo butumwa. Kimwe mu butumwa Imana yari yatoreye Bikira Mariya kwari uko aba umushikiriza w'inkuru nziza. Niryo nogira niwe wa mbere atwaye inkuru nziza. Agiye kumenyesha inkuru nziza yuko azokwiborokanya nyina w'Imana umwana ataravuka. Novuga nti Bikira Mariya yatanguye kuba umutumwa w'inkuru nziza imbere yuko mbere Yezu Kristo avuka. Ni bitubona muri kino gisomwa cy'uyu munsi. Yego. No kubera iki bamwe mufata nk'usanzwe abandi bakamufata nk'udasanzwe kandi ntuze yari imwe, bemera umuntu umwe akomoka, yafashe inzira yiwe yaciye kuri Nyamukenyezi nyene. Kumwera umumero butandukanye ningene twagiye turategera kandi tukazirikana iri jambo ry'Imana dusoma muri Bibiliya. Hariho abamufashe nkuko yoba ari umuntu asanzwe, umwigeme asanzwe w'Isirayeli, kanatsinda nawe nyene yifashwe nk'umwigeme asanzwe. Twabibonye muri inkuru nziza, nta na hamwe yigeze yishira hejuru ngo yerekane nk'umuntu w'igitangaza, yigize umuntu muto, umuntu aciye bugufi, umuntu asanzwe. Ariko muri we arazi neza yuko ari nyina w'Imana. Arazi neza yuko nyina w'Imana. Nico gituma muri kino gisabisho yavuze, yagize guta umutima wanje uranahaza Imana, umushaha wanje warahimbawe n'Imana yo mukiza wanje, koko yibutse umuntu we muto muto. Arazi ko ari umuntu muto, arazi ko ari umuntu aciye bugufi, agira ati niteka Umukama yanteye. Kandi niko umumarayika yamubwiye ngo mu bandi bagore bose warashimwe n'Imana. Mugabo ko ivyo ni mu mutima yishima, ni mutima yishira hejuru. Hariho rero abagize bati ko yicishije bugufi akigira umuntu akaguma muri ubwo buntu bwiwe buto bwiwe, reka tureke kumukuririza ngo tumushire hejuru cyane, tumugire igihangange, tumushire hejuru y'abandi. Ariko kandi birafatiye no ku nyigisho, nogira nti inyigisho itariyo yagiye irakwiragizwa muri Ekleziya mu ntango, imbere yuko inama nkuru ya Ekleziya ishinga ko Bikira Mariya nyina w'Imana. Hariho inyigisho zakwiragizwa n'uwitwa Arius n'abamukurikiye bamwemeye,
zagira ziti Bikira Mariya si nyina w'Imana, Bikira Mariya ni nyina wa Yezu umuntu. Bakagomba rero guhakana ko Yezu ari Imana, kuko Yezu afise utwo turanga tubiri, ni Imana akongera akaba umuntu. Ko ari Imana muntu rero, Bikira Mariya ni nyina w'Imana yigize umuntu, yitwa nyina w'Imana Theotokos. Ko ari nyina w'Imana acaba hejuru y'abandi, acagira icubahiro gisumba ic'abandi, kuko Imana yamuteye iteka rirengeye iry'abandi bantu bose bashobora gutegwa. Yitwa nyina w'Imana, si umugore nk'abandi rero. Kuri uku kuntu nawe yicishije bugufi, mugabo kwicisha bugufi kuyiwe ntibituma duca tumusuzugura, ntibituma duca tumukengera, ahubwo twomufatira kwa karorero natwe kugira ngo mwiteke Imana yaduteye nk'abantu natwe tumenye guca bugufi nkuko Bikira Mariya yaciye bugufi. Wicishije bugufi Imana iramukuririza ikamushira hejuru, wishize hejuru Imana imusubiza hasi. Bikira Mariya ntiyari kwishira hejuru kugira ngo Imana imusubize hasi. Uyu mukenyezi Mariya ni bihe nubuhe buranga afise uwundi mukenyezi yovuga ati je umuntu yomwigana yobaho nkawe, yoba ari umukenyezi adasanzwe? Ubwa mbere Bikira Mariya yakiriye umumarayika iwe nk'intumwa y'Imana, barayaze, aramushikirije ijambo, aramushikirije umugambi w'Imana kuri we. Bikira Mariya arakiriye ubwo butumwa, hanyuma aciye ava hasi agiye kwa Elizabeti. Umuntu yavugira ati avuye mu gisabisho agiye mu kindi. Bikira Mariya rero c'est la femme de prière, numwigeme yamye imbere y'Imana, yamye mu gisabisho igihe cyose yashaka kuba hamwe hafi y'Imana, yashaka kumana n'Imana. Nahagiye kwa Elizabeti agiye guhwana n'Imana muri Elizabeti, kuko Elizabeti yuzuwe na mutima mweranda, nawe nyene imbanyi yibungenze ni kubasha bwa mutima mweranda. Naho we yamenye umugabo Zakariya bari bashaje, ntiyarakivyara, mugabo mutima mweranda arakora iki gitangaro, aribungenga, amukura ko gasuzuguro ko kwitwa ingumba, ko kwitwa intavyara, basha bwa mutima mweranda. Urugendo rero Bikira Mariya agize kwa Elizabeti rurimwo ikimenyetso ubwa mbere cyo kwakira. Bikira Mariya arakira ubutumwa ahawe n'Imana, aragamburuka. Uko kugamburuka rero ishaka ry'Imana niko natwe twofatira kwa karorero, kuko natwe hari icimana dushakako, hari icimana igomba kudutuma. Tumaze kugitahura tukagitegera, turaheza natwe tukagamburuka iryo shaka ry'Imana kuri twebwe. Agenda yihuta, urukundo ruraduhutagiza. Agenda yihutagizwa n'ubwo rukundo afitiye inshuti we Elizabeti, kandi ko ashaka kuja kumufasha muri ivyo biyingo bidasanzwe arimwo, yibungenze inda y'amezi 6 mu busaza. Agenda yihuta rero, ni bya bindi bagira ngo ugutabara uwiwe aca ku rugo, ntarindira arihuta, ahutagizwa n'ubwo rukundo afise muri we. Ngo urukundo rw'Imana ruraduhutagiza. Ashitse kwa Elizabeti yerekana nk'umuntu aciye bugufi, Mukama yibutse umuntu we muto, kuva abantu bose bazonyita muhigwe, rugira byose yangiriye ibitangaza, izina ryiwe ni ritagatifu. Arazi kwicari nica azoba muri kazoza, ni ku buntu bw'Imana, ni inema y'Imana, kwa kundi Pawulo mweranda bivuga ngo inema y'Imana niyo yangize icondi. Araca bugufi. Ariko Elizabeti agerageza nogira nti gushigikira uyu mwene wabo Elizabeti, kumwunganira, kumufasha. N'umuntu w'ibikogwa. Bikira Mariya n'umuntu w'ibikogwa, n'umuvyeyi nogira nti atarera amaboko no mukurera umwana we Yezu Kristo. Bikira ijambo ry'Imana ntibitubwira, mugabo nibaza ko yamuresheje ibikorwa
nk'uko nawe yari umuntu w'ibikorwa. Iminsi yamaze kwa Elizabeti batubwira ko yahamaze amezi 3. Yahamaze amezi 3 bafashanya, bayaga, basangira ubuzima, basangira ibiryoshe, basangira n'ibigoye. Ni amezi 3 y'ibikorwa, ni amezi 3 y'ikiyago, ni amezi 3 nuvuga nti ari kumwe n'Imana muri Elizabeti. Ubutumwa rero urugendo turubonamwo nogira nti ibintu bitatu. N'urugendo rwa Yezu aje mu bantu. La visite de Jésus chez nous. Yezu ari muri Bikira Mariya aje kuramutsa abantu. Yezu yagendeye abantu bato bato, abantu bicisha bugufi. Muri urugendo kandi turabonamwo nogira nti urugendo twebwe tugira tugana Yezu, kuko Elizabeti nawe yaraje kwakira Mariya, araheza mbere aranamumenya, aranamuramutsa, aranamwakira iwe. Na twebwe turabwirizwa kugenda tugana Yezu nkuko Yezu aza atugana. Ndumva ko anabakenyezi babiri batowe, Imana yitoreye kumbure ikabaha amabanga. Imana twomenya gute kwidutumye, idutumiki, idutumahe. Hari uwovuga ati jewe atuma Imana ituma patiri tumubikira je nta sindimwo. Jambo ry'Imana ravuga ngo utaranasama mu nda wawe kuberutse nari ndakuzi, ngo nari kugeneye kuzombera intumwa. Umuntu wese rero Imana irafise icimutuma. Uwo ari we wese Imana irafise icimutuma, kuko irafise ico yamuremeye. Kuba turiho sigihamana. Kuba turiho Imana ntiyaturemye uko nyene itatwiyumviriye, umwe wese iramwimviriye iraheze iramurema. No kuvuga rero ngo Imana yadufise ku mugambi. Umugambi wayo tumenyerahe? Tumenyera ubwa mbere muri iryo jambo ryayo ritwongorera, rya jambo riguma mu mutima wawe canke mu gutwi kwawe rikubwira ico wokora. Uyu munsi ni waba uri ngaha nk'umumenyesha makuru, nuko Mukama ashaka kugutuma kugira ngo muri uwo mwuga wawe, muri ico gikorwa cyo kumenyesha amakuru, werekane urwo rukundo rw'Imana mu bantu. Ufasha abantu kumenya Imana ubicishije muri uwo mwuga wawe n'ico gikorwa cyo kumenyesha amakuru. No kuvuga rero ngo Imana kugira ngo umenye ici gutuma nukumenye banza ukamenya ico wokorera, ico wokora kugira ngo abandi bashobore kumenya Imana. Imana wowe wamenye, abandi nabashobore kuyimenya. Ingene Imana idutuma, umwe wese iramutuma harya nyenari, harya ashobora gushika, muri barya ashobora gushikira, Imana iramutuma. Ni nabandi patiri, intuma nka patiri, hari ubutumwa n'ibikorwa jewe nkora nka patiri. Wewe ni waba wubatse, hari ibikorwa Imana igutuma nk'uwubatse, kora birya. Nturondere gukora ibyo patiri akora utari patiri. Patiri nawe ntazoronda gukora ibyo ukora kandi atari wewe. Umwe wese rero Imana irafise ivy'imutuma bijanye n'ingabire yiwe, n'umuhamagaro wiwe, n'ibanga ryiwe. Ikibazo wagize ati none umuntu amenya gute ivy'Umukama amutuma, ivy'Umukama ashaka ko akora? Ico ni kibazo kigoye, kuko ni kibazo kijanye n'umuhamagaro. Umuhamagaro rero umuntu arawiyumvamwo akiri muto, hanyuma ugakura muri we akumva ko ico kintu kiguma kimukwega ko yeja kugikora, akumva ko agikoze bimuha akanyamuneza, bimuha agahimbare, hanyuma agaheza akabikora. Mu bisanzwe ni wa mugani w'ikirundi bavuga ngo igiti kiguye gihengamiye. Ariko hari igihe ushobora gusanga impengamiro yawe atari impengamiro irora kwishaka ry'Imana. Banza urabe mbega ico kintu numva kinkwega numva umengo nokora kimpamagara, ubwo kirajanye n'ico Imana ishaka,
kiri muri wa mugambi w'Imana, gihuye no kumenyesha wa rukundo rw'Imana mu bantu. Usanze bidahuye uwo si umuhamagaro w'Imana, umuhamagaro wa shetani, ko na shetani irahamagara ko irakeneye abo ituma, irakeneye bikoresha, irakeneye bitwara. Bikira Mariya rero Imana yaramuhaye ubwo butumwa, yari afise umuhamagaro wo kubaka, wo gushinga urugo na Yozefu, kandi yari yamaze kubitegura, hasigaye gusa ko babana. Mugabe Imana iraheza iramuhindurira umugambi, ubwo butumwa bwo kuba nyina w'Imana. Ntiyahevye kubana na Yozefu, barabanye na Yozefu, mugabo kandi araheza aba nyina w'Imana, adushikiriza umwana w'Imana, adushikiriza Yezu umwana w'Imana. Reka tugume kuri Bikira Mariya. Bikira Mariya tugiye turaraba ibyo bagiye baramuvuga ko mu nkuru nziza, ku bisanzwe yari kuba kubera Imana yari yamutoye. Nk'ubu twebwe tubona ko yari kuba ari nk'umukenyezi nyine abayeho neza, afise byose, amerewe neza, mugabo bamutwereka ari mu ngorane gusa, ahahunga, yibarukira ahantu umenga ni nko mu gahinga, ni ibintu nyine by'ingorane gusa. Mbega uno munsi umuntu yomisunga gute? Kubera twebwe ubuzima twibaza ko aho Imana iri hari byiza gusa. Ugomvye ko tuja mu gusigura canke mu ndangura kintu y'ubuhigwe. Kiye mu ndangura kintu y'ubuhigwe rero, kugira ngo umenye umuhiriwe uwo ari we n'udahiriwe uwo ari we, tuca tugenda muri ya nkuru nziza ya Yezu Kristo mu kigabane ca 5 kwa Matayo. Bavuga ati hahiriwe abari umutima ushima ubworo, hahiriwe abitonda, hahiriwe abafise umutima mwiza, hahiriwe abahamwa bahoga ubutungane, hahiriwe abanyakigongo. Izo ngeso hahiriwe abagowe, izo ngeso nziza izo ingeso zose Bikira Mariya yazifise. None umva uwo mugore adahiriwe atari umuhirwe. Ubuhigwe ni urumva ko ubuhigwe rero twebwe uko tubutegera, uko tububona, ntibuhuye n'ubuhigwe Yezu Kristo atwigisha muri iyo nkuru nziza ya Matayo. Nivyo Bikira Mariya yaraciye mu bihe bigoye, yaraciye mu bihe bihambaye, mugabe ibihe byose yaciyemwo nibihe Imana icamo kugira ngo natwe twigishe. Kandi ntiyabiciyemo wenyene, yabiciyemo ari kumwe na Yezu. Yabiciyemo ari kumwe na Yezu. Nimba Bikira Mariya yarabuze aho yibarukira, akibarukira mu isenga, akibarukira mu bwato bw'inka, birafise ico bitwigisha mu buzima bwa Yezu. Akibakira Betelehemu muri yanzu y'umukate, Yezu nawe azoza nk'umukate w'ubuzima. Akibarukira mu bwato bw'inka, inka zifunguriramwo, nuko nawe yitanga nk'imfungurwa kugira ngo tuzomufungure, tuzomwakire. Nimba ko Yezu yavukiye mu bwato bw'igiti, ni ca giti c'umusaraba, Yezu Kristo azokwitanga ko nk'imfungurwa. Ivyo Bikira Mariya yaciyemo byose rero bifatanye n'ubuzima bwa Yezu, nimburi y'ivyo Yezu azokora kugira ngo ashobore kuducungura, ashobore kudukiza. Bikira Mariya yifatanya n'umwana we Yezu Kristo muri bwa buzima Kristo yagiye aracamwo, ya magorwa Kristo yagiye arabona. Bikira Mariya yifatanya n'umwana we Yezu Kristo kuko afise ikibanza n'igikorwa gihambaye mu icungurwa ryacu, mu icungurwa ryacu. Urukiza rwacu rwaciye muri ubwo bubabare nyene bwa Yezu, bwaciye kuri uwo musaraba Yezu yaciyeko. Ubwo bubabare n'uwo musaraba Yezu yaciyeko Mariya barabisangira. Ego naho rero tubona Bikira Mariya aca muri ivyo bihe bigoye, mugabe ivyo bihe byose ijambo ry'Imana rivuga ngo yarabyakira mu mutima, akabizirikana mu mutima wiwe. Ni kuvuga ko ntawe yigeze hanuza, ntawe yigeze abwira ati erega jewe vyagenze uku, yaragumije ibanga. Ntawe yarakeneye guhanuza kuko umuhanuzi we ni mutima mweranda. Umuhanuzi we ni mutima mweranda, mutima mweranda bari kumwe, niwe muhanuzi wacu, niwe aduhanura. Ahubwo twosaba ingabirano n'inema yo kumviriza mutima mweranda nk'uko Bikira Mariya yumviriza mutima mweranda. Kubera iyo ngabirano ya mutima mweranda aramenya n'ivyo umwana we azokora atarabikora.
twibuke mu bugeni kana mu bugarire abwira abasuku ati caja kubabwira cyose muragikora ntiyarazi caja kubabwira mugarazi ko aja gukora ikintu caja kubabwira cyose muragikora aramenya rero afise iyo ngabiro rero kumenya ico Imana ija gukora iciye ku mwana wayo Yesu Kristo w'Imana igendeye w'Imana igendera sufise ubutunzi suboneka mu biboneka ibihinda w'Imana igendera ninde aboneka gute Bikira Mariya wenyene arabivuga ati yaributse umuntu we muto muto kuva abantu bose bazonyita muhigwe abishira hejuru yabasubije hasi abicisha bugufi abashira hejuru uw'Imana igendera nuwo yicisha bugufi nuwo ayemera ubwa mbere agaheza kandi akamenya guca bugufi na Elizabeth nico kimwe na Bikira Mariya nuko utamushimitse ko cyane mugabo reka ndamugaruke ko kuko Elizabeth Bikira Mariya aje kumuramutsa ntitubona Elizabeth agira ishari agira ati weho data weho Imana yaraguteye iteka weho utewe iteka ukiri muto weho wiswe nyina w'Imana uratonye Elizabeth nta jaruzi agirira Mariya akimubona yuzuye akanyamuneza yuzuye akamwemwe ashirijwe hejuru ati mu bandi bagore warahiriwe cya jambo mu marayika yavuga kwa Bikira Mariya niryo Elizabeth nawe asubiyemwo ikimenyetso cyuko iryo jambo siwe agibwiye aryohejwe na mutima mweranda Bikira Mariya Elizabeth afatanya kanyamuneza na Bikira Mariya aramufasha gukenguruka aramufasha kuri nahaza Imana uyu munsi iyo twumvise uwundi muntu Imana igiriye neza Imana ihezagiye aho kumufasha gukenguruka tujya imisaya uko niko abantu tumeze Elizabeth yo twigisha kudashavuzwa canke kutasharika wundi kubera ko Imana yamugiriye neza icizi Imana yagiriye mugenzawe nawe nikikunezereze nawe nikigushimishe nawe nigitume nawe umufasha gukenguruka umufasha gushima nkuko Bikira Mariya atishimye kuri Elizabeth Bikira Mariya ntiyishimye kuri Elizabeth uyu munsi hari abantu Imana ibateye iteka baca bishima ku bandi baca bakengera abandi baca basuzugura abandi bakibagira ko iryo teka batewe ryari gushobora gutegwa n'uwundi ari ubuntu Imana yamugiriye tusabe iyo ngabirano y'urukundo urukundo ruca bugufi urukundo rugenza rubuntu kandi urukundo rwengenga kandi rukakira abandi urukundo rwakira abantu bato bato cyane cyane urukundo rwitangira abantu bato bato cyane cyane nkuko yitangiye Elizabeth bakamarana amezi 3 akamufasha akamushigikira bagasangira ukanyamuneza natwe abariko dushobora kugirira neza abandi kugenda dutumbera abo bantu kumbure na societe isa niyibagiye isa niyahevye nogira rero ni zangendo zitatu urugendo rwa Yezu aza kuraba twebwe abantu urugendo rwa twebwe tugana Yezu mu ngoro y'Imana mu masakaramentu no mu bantu kuko Yezu tunywanira mu bantu duhurira mu bantu yaravuze ngo aho babiri canke batatu bakoraniye mu izina ryanje ndi hagati yabo guco cyose mugira umwe muri abato bato ni jewe muba mukigiriye nuko rero bakunzi mwese twari duteramanye reka ndabakengurukiye mpereye kuri uyu musaseredoti twasangiye kino kiganiro nshimire nawe muri mu buhinga bw'ivyuma twari kumwe badufashe kugira gishoboke ndabipfurize mwese duteramanye Noel nziza muzomererwe neza